abateguye imyiyerekano yamiriza abasirikare ba ONU bari mu bikorwa byo gucungira umutekano muri Kongo barabandanya kubasaba kubavira ku butaka bw'igihugu cabo babagiriza ko bananiwe no gukingira umutekano w'abanyagihugu no gutuza abarwanyi. Bye bye MONUSCO, on ne veut pas même voir les hélicoptères survoler l'espace congolais. Aujourd'hui ce n'est que le début du commencement. Il y aura 1000 nations qui vont poursuivre. Commencez à partir. Iyo ni Kakule bin Sankara umwe mu bateguye iyo myiyerekano muri make yagira ati ntidukeneye no kubona kajugujugu za MONUSCO zigurukira mu kirere ca Kongo. Hari imikenyero myinshi igiye gukurikira tangura gutahuka. Leta y'Uburundi ifise umugambi wo gushira inguvu zikomeye mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu. Blaise Compaoré yahoze yari perezida wa Burkina Faso yasavye imbabazi umuryango wa Thomas Sankara yagandaguwe mu 1987. Igisirikare ca Ukraine catangaje ko ibisasu by'Uburusiya byo mu bwoko bwa misile byarashwe ahantu hatandukanye. Harashwe harimo igice ca Odessa hamwe n'ibice biherereye mu gisagara ca Mykolaiv. Amakuru avugwa hirya no hino mu kanya. Aya makuru tuyatangwe ku nkuru ivuga ko Blaise Compaoré yahoze yari perezida wa Burkina Faso yasavye ikigongwe umuryango wahoze yari perezida Thomas Sankara yagandaguwe mu 1987. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Inazwe. Ubutumwa bwa Blaise Compaoré ku muryango w'umuhisi Thomas Sankara no ku banyagihugu ba Burkina Faso bugira buti: ndasavye imbabazi abanyagihugu ba Burkina Faso ku mabi nakoze ndi ku butegetsi. Vy'umwihariko savye ikigongwe umuryango wa mwene wacu akaba n'umugenzi wanje Thomas Sankara. Ndemanga kandi ndicuza n'umutima wanje wose imibabaro n'amakuba nateye abatandukanye ku myaka yose namaze ku butegetsi. Ndasavye ikigongwe imiryango y'abazize bimwe mu bikorwa vyanje. Ubu butumwa bwa Blaise Compaoré bwasomwe n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso Lionel Bilgo. Blaise Compaoré w'imyaka 71 yafashe ubutegetsi bwa Burkina Faso mu 1987 inyuma ya kudeta yakorewe Thomas Sankara yaramutswa igihugu ico gihe. Mu kwezi kwa kane uno mwaka Blaise Compaoré yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose mu rubanza rwabaye yanse kujamwo yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Thomas Sankara. Ubutegetsi Blaise Compaoré yafashe mu 1987 yabuvanyweko n'imyerekano y'abanyagihugu mu 2014. Kuva ico gihe akaba yaciye kuba muri Côte d'Ivoire. Mu kwezi kw'indwi uno mwaka ariko Compaoré yarasimbiye gato muri Burkina Faso ku butumire bwa Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba atwara Burkina Faso vy'imfata kibanza. Yari yamutumiye avuga ko yoza bagatangura inzira yo kunwanisha abanyagihugu. Ico gihe Blaise Compaoré yashimiye abamutumiye, yongera ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda, kwihanganiranirana no kubabarirana. Abaharanira agateka kazina muntu na bamwe mu banyepolitike baneguye urugendo rwiwe bumvikanisha ko kuba yaje muri Burkina Faso akidegemvya atabutungane muri urwara bitanga ishusho yo kudahana kutari kubwirijwe ku bwabo kwitiranywa no kunywana. Urakoze Diana. Igisirikare ca Ukraine catangaje ko ibisasu vy'Uburusiya vyo mu bwoko bwa misile vyarashwe ahantu hatandukanye ku nkengera z'ibahari y'umukara kuri uyu wa kabiri. Aharashwe harimo igice ca Odessa n'ibikorwa remezo vyaco biherereye mu gisagara ca Mykolaiv. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe Burusiya burashe ku cyambu cya Odessa. Byateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya Ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisiteri y'ingabo mu Bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira Odessa bukoresheje ingabo zabwo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara.
Iyo minisiteri yatangaje ko kubera iyo mpamvu Uburusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa amato y'intambara, ariko yongeraho ko uburyo Uburusiya bukoresha mu kurasa ibi bisasu bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridahwitse, imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi. Umuryango w'Abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko Ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga. Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'Uburusiya ku wa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Ukraine Oleksandr Kubrakov yavuze ko bigomba gutangira ejo ku wa gatatu. Uburusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamiye ayo masezerano. Umuvugizi wa Presidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya Odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yemeza ko amasezerano y'Uburusiya bwasinyanye na Ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za Ukraine. Urakoze Jeffrey. Donald Trump yahoze yari perezida wa Amerika uno munsi kwa kabiri arakora urugendo i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe. Donald Trump azomara iminsi ibiri aha Washington DC ashikiriza amajambo atandukanye ya politike mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe America First, bisigura mu kirundi ngo Amerika imbere ya vyose. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryatangaje ko ikigo America First coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira Trump kwitoreza manda ya kabiri. AP ibandanya ivuga ko abahanuzi ba Trump bamusavye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi yiwe yakazoza haguteba ku matora yo mu 2020 yakomeje kuvuga ko yagenze nabi. Ikigo America First kigizwe n'inshuti magara za Trump zirimwo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashigikiye imyumvire yiwe. Kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutwa Amerika. Brooke Lawrence atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya Donald Trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari inkoramutima ari n'inyigisho nyinshi, agira ati ni nk'amajambo abaperezida ba Amerika bashikiriza abanyagihugu ba Amerika n'amakungu uko umwaka utashe. Kuva Donald Trump ava ku butegetsi mu 2021 n'ubwa mbere agarutse Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Urugendo rwiwe ruje mu gihe bamwe mu barepublikane bashobora kuba bake babiwe mu matora ya president yo mu 2024 berekana badahisha ko badashigikiye ko yoserukira umugambwe wabo. Akarorero ni nka Mike Pence yahoze ari vice president wa Trump. Biciye mu majambo yiwe yerekana ko atumva kumwe ibintu n'uwo bahoze bafashanya gutwara Amerika. Mu gatondo kuno wa kabiri Mike Pence yavugiye ijambo muri fondation yitwa Heritage ifise icicaro impande y'ikigo Trump arimwo. Ijambo ryiwe ryashimikiye cane ku kwerekana ico yise ingendo y'abantu bashima kuguma mu vyakahise aho kujana n'ibihe. Uwo yahoze ari umutegetsi wa Amerika yagize ati abaguma amateka y'akahise babwirizwa kwerekeza amaso imbere. Nitwabikora uko ntituzotsinda amatora yimirije gusa, ahubwo tuzohindura amateka ya Amerika yakazoza ku neza y'abacaruka. Barakoze Diane Nazwe na Jeffrey Mutagoma badushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri internet wezi3 akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atampamvu abona zo kunebagura Urusiya kuba bwarateye Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Avugira iruhande rwa Sergei Lavrov wasuye ibihugu bine bya Afrika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira Uburusiya buhanganye n'Uburayi na Amerika, Museveni yashimagije Uburusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoloni. Yavuze ko Uburusiya buramutse bukoze amafuti babubwira, ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira.
Ibihugu byinshi bikura imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu Burusiya kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'Uburayi na Amerika byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya Ukraine. Uganda yari mu bihugu 17 byatoye ndifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana Uburusiya kubera intambara bwashoye kuri Ukraine. Museveni wafashe impu zombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho Uganda ibogamiye, avuga ko badashobora kurwanya Uburusiya bagendanye imyaka irenga 100, ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwa iwabo. Agira ati twarababariye ubu turakorana. Lavrov yageze muri Uganda avuye mu Misiri na Congo Brazzaville, ubu akaba ari bwerekeze muri Ethiopia. Urakoze Jeffrey. Tukivuga ku rugendo umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov akorera muri bimwe mu bihugu vya Afrika, mugenzi wacu Etienne Kakezi yavuganye no muhinga mu vya politike mpuzamakungu Paul Kananura aba mu Faransa. Yatanguye amubaza ico urwo rugendo ruvuze. Ni urugendo rwo kugira ngo icyambere ashimira ibihugu vya Afrika byifashe muri iriya ntambara barwana na Ukraine ntibishyigikira abanyaburayi. Icya kabiri ni ukugira ngo baganire ku kibazo cy'inzara gishobora guterwa n'ibura ry'ingano, ibigori ndetse n'ibihwagari. Icya gatatu kimujyanye ari nacyo cyane cyane ni uko ibihugu byose bikize bikeneye ubukungu bwa Afurika kugira ngo bikomeze kugira ingufu haba mu bukungu, mu bya gisirikari n'ikoranabuhanga. Icya kane ni uko ari kubabwira yuko hari inama yari buzabe uyu mwaka ihuza Uburusiya na Afurika, izaba mu mwaka utaha wa 2023 nko mu kwezi, ngira ngo nibyo bimujyanye cyane. Ni urugendo rutavuga rumwe ku mpande zitandukanye z'isi, ndavuga cyane ku mugabane wa Afurika n'aha mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, babona ko ari nk'urugendo ruzana impinduka y'imibanire mishya y'Uburusiya na Afurika. Mubibona mute? Ibyo niko bimeze kuko ubu hari impinduka ku isi. Ibihugu byose rero by'ibihangange bikeneye Afurika kugira ngo bikomeze kuba ibihangange, kuko niyo ifite umutungo kamere utuma bikomeza gutera imbere mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare. Ibyo rero izo mpinduka ubu zihanganishije abanyaburayi n'ibindi bihugu biri iruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ngo bategeke isi. Ugomba gutegeka isi rero agomba kuba afite Afurika, kuko buri wese ayifiteho inyungu. Niyo mpamvu uyu munsi nabwo wabonye nka perezida w'Ubufaransa nawe yagiyeyo. Ubwo urumva Lavrov yagiye agira ngo abanza amutangeyo, bose bariyo igihe kimwe mu bihugu biri byegeranye. Birasa nkaho hari isiganwa hagati y'ibihugu y'Uburusiya n'ibihugu biri kumwe ndetse n'uburengerazuba bw'isi. Afurika isa nkaho iri mu cyeragati cyangwa se yabaye igiye kubisibanura nanone. Igiye kubisibanura. Buriya iriya ntambara iri kuba muri Ukraine ni toto izabera muri Afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira abanyafurika barebera, n'izaba ikaze kandi ishobora kuzatwara abanyafurika benshi. Iki gihe ahubwo abanyafurika aho kugira ngo bave kuri bamwe bajya ku bandi, bagombye nabo kureba uko bikukira kugira ngo bagire ijambo ku isi, naho ubundi ibihe biri imbere birakomeye. Uti bagombye kureba uko bikukirana. Urabona Afurika uko iteye nk'umugabane, ikibazo cya Ukraine ntabwo Afurika kivuzeho ku buryo bumwe. Hari abatoye ko bamaganye intambara y'Uburusiya, hari abatoye oya, hari na benshi bifashe. Ubona Afurika yakwifata ite? Afurika nayo igomba kuva mu utwo tuntu tw'uduhugu dutoya 54 tudafite ijambo ku isi, bikaba igihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Afurika, kugira nabo bagire ijambo ku isi kandi birindira umutekano, cyane cyane kuba Afurika yugarijwe n'iterabwoba. Ubwo rero iryo terabwoba ruri kugenda ryiyongera muri Afurika, nihiyongeraho utundi dutambara n'udutero shumi hagati y'ibihugu, bizatera ingorane kandi abanyafurika bashobora bose kuzabishiriramo nk'uko babandi b'Abahindi bo muri za Amerika no muri za Australia bashize. None se mbere y'uko iyi Afurika yunze ubumwe ihamye igerwaho, ibihugu bwabyo byakwitwara bite?
ibihugu bigomba kubanza kwirindira umutekano, nicyo cya mbere. Icya kabiri, bigomba kugira ububanyi n'amahanga bureba inyungu zabwo mbere yo kureba inyungu z'ababahatse. Icya gatatu, bagomba kumvikana n'abaturage babo babaha imibereho myiza, aho kwirukanka bajya guhisha amafaranga mu bindi bihugu no gukenesha abaturage babo, ari nabyo bibaviramo ibibazo by'intambara n'utundi tuntu duto duto tw'imyigaragambyo abo banyamahanga baheraho kugira ngo babateranye. Ico cari kiganiro mugenzi wacu Etienne yagize no muhinga mu vya politika Paul Kananura aba mu Faransa. Dukubitire mu Burundi aho leta ihakana ko abasirikare ifise ku butaka bwa Kongo bagiye kurwanya imirwi y'abarundi twaje ibigwanisho iri mu seruko bw'ico gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Kuri wa kabiri umushikanganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu Burundi yashikije ivy'ubushikanganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa 4 no kwa 6 uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare c'u Burundi caterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ivyo bihugu. Ahejeje kwerekana ivy'ubushikanganje bwiwe bwaranguye mu mezi 3 aheze, Mutabazi atwara ubushikanganje bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo vyamenyesha makuru. Icaje bwa mbere ni cerekeye abasirikare b'abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'abarundi iri mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya. Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo, kuko abasirikare n'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano. Abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba ya Rede Tabara na FNL yazabavemo. Ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Kongo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rede Tabara, muhari w'abarwanyi ufatwa na leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe. Nakamara matahuko wa muhungu, uwo muhungu wanje yarakizura n'abandi, ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yabo hahise iminsi 3-4 numva agakuru ati ngo baracaca muri Kongo, hari abantu bariko bajagukana muri Kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri Rede Tabara. Rero hagize gutahije inga 3 umwana wanje yaje ndende agikomera ashaba mu rashimwe. Nyuma y'iminsi 2 yarapfuye, namwihangishije jenyine campabwa n'agasura kizakizagiriza ko sinsiganda urumva nakamara kabisa. Eka n'uyu musirikare atashimye ko mwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko, yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rede Tabara. Basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamwo, abazi koga baroga, atazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajana n'abamayimayi nyene baratudugana. Babaye ubwa mbere nanje buti mu gihugu cya Kongo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko, aho oye narakoreye cyane, ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngende muri Kongo. Ni imisozi gusa, imisozi ni myinshi. Abakongomani bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka, bamaze kutubana n'amashagoshi baragize ubwoba barumuka, bamwe bajya gusega indaro. Ibishikirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo, umukuru w'amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi. Anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare vya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi. Uko niko yavyiganije rya Amerika mu biganiro cihari. Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi. Twiyumvira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare c'u Burundi n'ca Kongo, kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda c'u Burundi kiri muri Kongo, ariko uvuye kwibarabara nimero 5 rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose
ukerekeza mu misozi usanga hari urugamba rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa ariko imihana y'amagurupema ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahasize ibirindiro byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu baramaze gufuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato. naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zizoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere i Nairobi muri Kenya. imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Kongo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura. Hatarinze kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse canke abagizwe inyagano mu gitero c'intagondwa za Al-Shabaab mu kwezi kwa gatanu guheze cakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia. Umushikanganje Mutabazi ajeje kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo. Eroje urika neza ijuru rya Amerika. Ubu naho ni wa mwanya wo kubamenyesha bimwe mu byo tubategurira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi afite ikiganiro azodushikiriza ejo. Eugenie, muraho? Uraho neza Frederic. Yego, utubwire amajambo make ibintu duteguriye ejo. Ejo tuzaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension mu rurimi rw'igifaransa. OMS ishami rya ryita ku buzima rigereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 280 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso. Abenshi bakaba bari mu bihugu bikiri mu nzira ya mbere cyangwa se bikennye mu kuvuga 2/3. Ariko ikaba yarihaye intego yo kurandura indwara y'umuvuduko w'amaraso kuri 33% hagati y'umwaka wa 2012 na 2030. Mu Rwanda rero ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso gihagaze gute, harimo gukorwa iki, n'izindi nama mbese n'ibindi bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika bazifuza kubaza umutumirwa wacu tuzabaha ijambo n'ibyo tuzavuga. Frederic, turizeye ko bazobatega amatwi ari benshi. Ico ni ikibazo gihanze ibihugu byinshi eka n'ugwaruka rurimwo. Turabararitse rero muri ico kiganiro ca mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Tugaruke ku kibazo c'umutekano mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko yashize inguvu zikomeye mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda. Ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatabuye ko umutekano w'abanyagihugu ari wo shimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu, gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashirwamwo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi. Igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mwaka wose, ku muhingamo kuri uyu wa mbere umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanye n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe, yaba yezwe canke yitazwe, ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi. Harahagaritswe abikwekwa kw'ivyaha 1143, harasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37. Amasaka asuzuma 1800 yarakozwe, muri yo hakaba hashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 129 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu biterwa 2, ibibombe 3 vya mortier ya 60. Kugira ivyo bigwanisho bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha, ubwo bushikiranganji bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe vyose, abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane.
Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendu bitari bike hamwe n'ibiyayuramutwe. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca arabisigura. Ibitengi 12,933, amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi. Gusesa amaritiro 9,217 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 22,270 yaruguruwe. Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka. Biciye muri ubwo bushikiranganji leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kwindwi umwaka uheze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro. Nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Kongo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganji bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikorwa vyo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganje gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemwo bakaganira. Twe naco bituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo. Ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza. Umugore yawukanye umugabo ni waza gucura. Twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe. Nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari bavyishakiye. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhotera abantu, ubwicanyi indengera butungane, kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba, kudashikiriza iciyumviro nkuko wiyaguye. Ivyo byose nta biri mu gihugu. Impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro ubu zirenga 260 nk'uko ishami mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko Blaise Compaoré yahoze ari perezida wa Burkina Faso yasavye ikigongwe umuryango wahoze ari perezida Thomas Sankara yagandaguwe mu 1987. Twabwiye kandi ko igisirikare ca Ukraine catangaje ko ibisasu vy'Uburusiya vyo mu bwoko bwa misile vyarashwe ahantu hatandukanye ku nkengera z'ibahari y'umukara kuri uyu wa kabiri. Twababwiye kandi ko Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kwa kabiri akora urugendo i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Twongeye kandi turababwira ko urugendo rw'umushikiranganje w'Uburusiya jejwe imigenderanire Sergei Lavrov yakoze mu bihugu vyo muri Afrika harimo na Uganda. Iyi ni inkuru twabwiye ivuga ko leta y'u Burundi ihakana ko ata abasirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Kongo kurwanya imirwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho. Twongeye kandi turavuga ku nkuru ivuga ko leta y'u Burundi yahagurukiye yakoresheje igiye gukoresha inguvu zikomeye cyane gose mu kurwanya imirwi y'abagwanyi bitwaje ibigwanisho binyegeza mu banyagihugu. Aha niho rero amakuru yacu twabashikirije yaradushikanye. Tuboneho rero akanya ko gushimira abagize uruhara mu gutegura no gushikiriza amakuru yose twabashikirije. Turashimiye cyane cyane ingenieur yadufashe mu ngabwe bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Dieudonné Cubahiro yegeranije ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turongeye kandi kwifuriza amahoro mu banyu no mu byanyu, mutekanirwe eka mutekanirwe mubandanye muri mu mahoro nyakuri. Turabifurije rero umugoroba mwiza, muge amahoro mwese.